Je namubwiye nti none vyogenda gute niko je ndarusha harageze kuko ico gihe n'akabido k'amacupa 5 ntako naterura ntivyakunda niyambwiye ati rero urarondera udufaranga dukeyi zoje hariya mu Rutegama urabe yuko ari co bogufasha ndambwiye nti none je kwatahonze ati we ni wafata imoto ati uzobabwira ati njana ahantu ku nshuti ya bose ndavuga nti sha niha hantu kwere nti niho ntubona amana ntiwofasha nti ntibigaherera ntibigatubirana no muti nyene bampaye ko twifitiye uburyo buke nti nkazonza mbona nti byose vyaheza nukuri uwo muti ntariko ndabesha narawumaze maze kuwumara byo ntuvyagiye bigiye ukwezi kwaraheciyemo nza mbona sinagisingiye mu bihe ukwa mbere urumva koko sinavyemera umva nari naramaze kwihebora ukwa kabiri nza mbona kugeze hagati ndiko gucanza gupimisha ngiye gupimisha cisanga narasama. Reka tubaramutse tuvuga ati bwake cankwe mwiriwe bivanye naho muherere canke n'amasaha muri ko mukurikiranira kumbonesha kure tujuru ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe niyo imera aha novuga ati turi muri province Gitega commune ni Gitega agatumba ni Songa agatumba ni Songa murabona turi kumwe n'umumama ngaha uno mumama tuje ku kintu cabaye gikomeye cyane nama mvuga n'urukundo novuga ati aha rero tuje ku rukundo uno mumama avuga ati ngiye gushinga intahe y'ikintu cambayeko hari ikintu camubayeko gikomeye cyane agiye kubashingira ko intahe muyitege yose ino ntahe novuga ngo iraza kubahugura kabisa iraza kubahugura muraza kumvamwo byinshi bikomeye cyane kandi nawe bizogufasha utumire mugenzawe nawe atumire uyundi kugira ngo nawe azashingira intaha abandi bivanye n'iyi ntahe yumvise y'uyu mumama kubw'ibyo rero novuga ngo ino ntahe ntiraba barundi gusa ariko ukabura umunyamahanga wumva kino kirundi cyabasura kugusobanurira uzohashike iyo ngwara yananiranye izokira ego mpe nimubeshe twaraje kuhivuriza twegeye imbere yuko tuza hagi wanyu twabanje gukoroza inda yavuyeyo iyo nda yari kwija amezi 4 iyo ndimaze kuvayo byabaye ibintu bitoroshe gushika inyuma yaho namaze amezi 8 ngwariye mu nzu mu amezi 8 ukuntu nagwara ibintu vyantwara ingufu bigatwara umugongo nta kintu na kimwe nishoboye gukora harageze n'igihe ndahura kujya ibintu by'ibifungurwa nka kujya ku muntu afise inda haragera n'igihe rero ndemerwa nyakuremerwa ntangura kumva ikintu kivaha kikaja tukama kwa muganga dusesa amahera bagapima bakabura ikintu na kimwe ngwaye ariko bakagoma bampa imiti kugira nyene bironkeye dufaranga mugiye miti uko nayifata nkaca ngoma ndemba jeha uburyo buhava buradukamana gushika n'umushinga nahe wanje avuga ati je no kuri ndarambiwe tinumva umengo oji wanyu tije numva nyene tavyo nshoboye kuguma sesa amahera buri musi atakino ndiko ndatora ndabangaho nyene mu bwo buzima urabona nyene n'ahantu nebere ko ntuhameze yavyuka yigira ku kazi ntiyera kinezwe nyene yari yaramaze kurambirwa jewe mvyuka ntavyuka urabona nta muntu turi kumwe hari gihe navyuka rero harya mvyutse nkashibukira nkariya ivyo bintu vyaranshibura havuga none ibi nibizunguzungu bikananyobera munyuma rero niho umusura umwe ati umunsi wo gukira nyene ati ngwara mu kuyikira urayirata je twahuye n'umuntu sinenze ko ari n'umuganga ahora mpora ndamwiganira nkuko nyene dufatanije urugendo nari nduze ngiye kuri farumasi kurondera uduti guko nagendera ku kabando ndamwiganiye nsanga niganiye nyawe acambwira ati none we wafashwe gute ndamubwira ukuntu vyagenze acambwira ati uko kuntu banagukorofye mu nda birashika akabara kantu bakomerekeje mu nda tivyo wumva bigendagenda ndashaka gusanga ari bivyimba niho rero je namubwira nti none vyogenda gute niko je ndarusha harageze kuko ico gihe n'akabido k'amacupa 5 ntako naterura ntivyakunda niyambwiye ati rero urarondera udufaranga dukeyi zoje hariya mu Rutegama urabe yuko ari co bogufasha ndambwiye nti none je kwatahonze ati we ni wafata imoto ati uzobabwira ati njana ahantu ku nshuti ya bose je nashitse ndakibwira umushinga ntahe ndakimubwiye nukuri yaravyumvise aragurana amahera ashika ku 40 arampa
maze kwipakiza niyo moto harya nururutse nukuri naciye ingwa sirikwe nyimba ruko kuntu imoto kujya igendera gucebangura naguye aho nyene umotari niwe yasigara pepeya kugira ngo mvyuke haraciye umwanya nyene ubwenge bwagiye Imana yarahabaye sinagiriyeyo naravyose hama ndashikaho ndigana ubona hasanze ndayimubwira rero umuntu w'umudamu acambwira ati burya rero tireka turabe aye washitse tawashitse ku nshuti y'ubuzima tinabona n'ivyankira ngaha ntibizoba ari vyo wiyumvira ko ugwaye jewe no kuri ndashima Imana kubona nyene naciye ntombora mwiyo miti bampaye bigaca bihurirana nukuri nyene vyagenze maze kwigana vyose ukuntu vyatanguye uwo mumama yaranciye amahera tinanura urafise 70,000 je ntamvuga nti nukuri twego uburyo bwarahereye kwa muganga cavuga ati ndamubwira nti muga kuntu je sinzikaye ukuntu je namaze kuruha ntimbona n'urugo rugira rusambuke ntubuye umugambo nkuko ndi ntavyara kandi inda ya mbere yari yarigeze kuyibona nije nukuri ntinumva umengo mwompa n'akanusu mwompa nk'utunusu kwa yamfise nkaba ndaja gufata ninumva agahengwe ndoca ngaruka nkwizekire nukuri uwo muganga ntiyantebeje nasanze kweri muri n'abavyeyi mu bisanzwe n'abavyeyi kuko barumva ingorane kandi baratahura je yaciye ampa utuntu tunyene azaragira utunusu ashira mu tuntu arantekera acambwira ati burya rero genda ufate uku mu gatondo mengo yambwiye ko nzofata kanusu k'akarahuri shize mu tuzi tw'akazuyazi mengo niko ndavyibuka hanyuma rero ti kandi uzowunwe wariye nukuri naraje ndabigira kwa kundi nyene umugayi cantangaje yambwiye ati naho uza kumva birura ntuzodebukirwe uko yakabimbiye niko vyagenze umunsi wa mbere ndawufatana kuri ntatse kudebukirwa ngo ndabihebe kuko numva umengo none ibi bintu birura bisumba umubiri yizi je ibintu kweri nzobimara mugo mugaba nakaza caraheba kugira iki ndawufata kuko numva nawe nyene yari yararushe nukuri narawufashe bukebuke mugo uko nawufata hahandi mu mugongo mengo hari harafatanye bitakunda ko nunama namuke niko naza numva nze ndasomoka bukebuke vya bintu ko nawufata byagendagenda niko vyaza birapunguka ndavuga ntisha ntihahantu kweri niho ntubona amana ntiwofasha ntibigaherera ntibigatubirana n'uwo muti nyene bampaye ko twifitiye uburyo buke nkazonza mbona byose vyaheze nukuri uwo muti ntariko ndabesha narawumaze maze kuwumara ivyo ntivyagiye bigiye ukwezi kwaraheciyemwo nza mbona sinagisingiye mu bihe ukwa mbere urumva koko sinavyemera umva nene naramaze kwihebura ukwa kabiri nza mbona kugeze hagati ndiko guca nza gupimisha ngiye gupimisha cisanga narasamye rero maze kuba narasamye gusa naradebukiwe sinasubiye kwiryo vuriro cinibera ngaho nyene nzabona Imana irateretse nyene irakuze none ngurya ifura yanje ngurya rya mukobwa nivuka giwe nta kintu cyahabaye namuvyaye neza kugeza isaha no kuri ivyo bintu je sindasubira kuvyumva ego ndumva umugongo mugabo uroze ko imigongo tuyigwara ngurya ni waciye amukurikira mumva bose nyene no kuri je ndashima Imana no kuri ni inshuti je nari ngeze ahantu habi gushika nambwira kubera uwo mugabo wanje yari n'imfovye navuga ati uku kuntu yakuze ari umwe ni uku kuntu yakuze ari umwe ataba rumuna wiwe yarose akacabona atabana ari kararonka harageze igihe ndambwira nti nukuri hako nigwa ndakuruhisha jewe nturuhusha ntahenje kuba muhira nyene mbi wo muhira hama we wirongorera undi mugore mugabo we ntiyavyumva nyene kwara kuguma njyagagura akaguma afise imyikomo nkabona agasuma ivyo asumye hageze gufungura kazamva tanguye kwidoga ngo biraryoshe ngo gufungura ngo ufise ngo akakuririra impande ivyo ntibikama bimbabaza
Mugarira Imana imaze kwishura vyavuye bihera ubu no kurimbayeho mu mahoro. Nahabwiwe n'umuganga ahakorerayo nkuko twohurira mu nzira gusa ntawe narinzi nkuko nyene kwiganira umuntu ko dico gihe nta sinari ngihisha umva uwo muntu yabonye ndiko ndiyandaza ku gakoni aca mpahira aranyegera timbega ugwaye ko kumeze uko uragwaye niho rero je naca ndamugira ku muriro ntije yamaraje nafashwe kunuko ibintu vyarizanye ntiburi hageze urwego yaho ntafise agakoni bitakunda chambwira ati tine kumugayo ukiri muto niho rero chambwira ivyo hiyo mu Rutegama nta naho narinzi naho mva ko matwi jewe mparuye nk'ukuntu jewe nari imeze ico gihe nobwira umuntu wari we wese bafise ikibazo c'ubuzima c'amagara iyo abonye ikintu kimubakiye akivuza kabona nta kiriko kiravako nubwo ntiyihebure ahubwo niyegere kwico kigo naho bakengera ngo imiti y'ikirundi ngo ntacimazi je nabonyira kimazi kuko niyo nyubakiye runo urugo ndimwe no munsi kuko iyo ntabona ico kigo nukuri ubu uya simba nkiri mwugo rugo mba naratashe numva umengo rero bo kwijukira ico kigo bakareka gusuzugura iyo miti ngo nuko ari ikirundi iyo mbanye mu kuvayo jewe hatanguye kuza ibintu kwa nari nayitwariye iwacu natinye no kuvuga ati burya ndafise inda urana ukiri inkumi biragoye mugabo nkaguma mbwira uwo mugabo ntiburya je ko biriko birahindagurika numva umengo nkura muhira nkaza kuba mu nzu yacu iyo mbanye mu kuva kuza ibintu vyera bikaza ari vyinshi biza ari vyinshi nkaca ntinya kubibwira mama ndabibamwo ku kwezi kurahera kumaze guhera hapfa turabana na nyamugabo tumaze kubana ho naragiye kwa muganga baramutunini mugana twinye ntaca twamaze mu nyuma nagiye mbona haje amaraso rero nashenje kwa muganga ngiye kwa muganga cabashira mu radio cyangwa ati burya rero amazi umwana yararimo ti yarakamye ti burya nta kintu kirokora ati rindira umwanya n'umwanya iravayo cabigenduko je ndagishimira gose kuko igituma ndanagishimira jewe n'ubu mugenzi fise numvise yafise ikibazo nkumva dufate nk'uwo mugenzi nyene yabazanye jewe kwera umenga ndamufise ko nk'umutwaro kuko mu bisanzwe ukuntu numvise agwaye turiko turavugana numvise umengo bihuye n'ukuntu nari ngwaye jeshe ndamubwira ntiburyaye uregera ahantu bita ku nshuti ya bose ubanze ugenda urabe ubiganire vyose utabahishije burya uzora bico ko batagufasha rero kuntu je ndagishimira ico kigo nukuri kiragahoraho ahubwo mbere bagwize umwete mbere babandanye bazana n'utundi tuntu nyene kugira ngo babandanye bapfura abantu ego nukuri kuko yataba inshuti ya bose nta numwe mba ndaronka canke simba nkiriho mbere sinavuga ngo mba nkiriho kuko ivyo bintu vyari bimeze ukuntu narabona nyene ko ubuzima nyene bugiye kwa muganga nta kintu bambariye ahubwo iyo mbanye maze kuvayo tugiye batubwiye ngo hariho umuti ngo gw'ibihumbi 200 kandi ngo umuti ngo bawuntera mu isaha imwe ngo isaha imwe imaze kurenga ngo ntuzobugikora ariko uwo muti kuko twari twibereye mu bwo buzima ntitwabaye ngo tuwugure twaciye twitahira kuko imbere yuko mbanza kugwara ivyo vyose nababwiye habanje kuza haraza ibintu vy'amaraso nukuvuga mu mezi nk'atatu ya mbere nakorokesheje jewe nta hantu namwe nashobora kuja ni nkuko mpagaze canke nicaye ntamenya nayo maraso iyavuye nyene yashungurutse nasanga nyene mpagurutse bitemba nk'amazi hagenda kwa muganga kamutwa tuntu tw'utunini bakantindiza shinge nta kintu na kimwe capvako mu nyuma rero niho rero vyagiye bipanda gushika rero biza musi y'umukondo nkumva bigenda jewe kweri turanayaga ngo tubivugane mugabo ryari yarambwiye yuko ubu ariko arumva gahengwe jirambwiye ntigumizako ntudebukirwe ugumugenda ariko babandanye nyene bakuvure ntiburya inyishiri harya nyene ntuzoyisanga harya nyene nukuri turiko turaba ibintu vy'ubukuntu bizimvye aya mafaranga ntabwo yari menshi kuko buryaye bavuga ngo amagara aruta amajana
kuko naho baguca umuriyoni uzi yuko ugiye gukira nta na kimwe urayatanga. Je numva amahera atari menshi. Oya inshuti yawe se ntitanga amahera kugira ngo ntiduha amahera kugira dushinga intahe, ahubwo umuntu ashinga intahe ku kintu aba yarabonye yakorewe. Je nababwira yuko kuko nibaza abo bantu batinya kwivuzayo ni nk'abo bantu yumvira ati ko imiti y'ikirundi itabaho. Ariko ico nababwira coco kiraziza gusuzugura ikintu utaragikoresha ngo urabe akamaro kaco. Ahubwo ico nababwira nuko bojijuka. Oya ku nshuti yawe se ntabwo ari abapfumu. Iyo miti ubwa mbere nyene yarangoye kuko numva birura gose, nkavuga nti nibi bintu ko birura bigasumba n'umubirizi, nje ntavyo nzoshobora kuko niyo ndabinyoye naca ntangura kuzererwa. Mugabo nyuma mparuye ukuntu nari meze ndavuga nti reka mfyondere ko ndabe ikizokurikira. Iko nasanze kweri ari imiti y'akarorero kandi ivura. Harazi ibintu vyo kubaka nyene ko biguma bicamwo. Ntavuga ngo birera de, ariko jewe no kuri mparuye uko kuntu vyari bimeze ntararonka umwana n'umwe. Nkaca ndaba no musi nukuri no musi ndi wagacira ndihagararako. Jewe navuga ko ari kwa kutamenye nyene ko abantu babagabo bamwe mu gasi bose, kuko urumva hari abagabo bamwe babona yuko umugore atabavyariye ucume ngo ntacamaze. Jewe navuga ko nico gihe ariko yabibona, kuko ico gihe nta n'ikintu nari gushobora gusaba ngo ngombike ngo akime, narahorerana. Kuko ico navuga cose kwaba rukunjyagagura, harageze igihe niyakira ndahora. Ico gihe nyene nta kintu nakora, kuko no guteka niwe yitekera ivyo dufungura, agasiga ndondere twonya akadushira ku impande y'igitanda, agaca agenda yigira ku kazi. Haravyakunda no ko afungura naho bidakunda. Ariko uno musi ndiko ndaraba ukuntu bimeze, ego iyo bishitse ngatwara izimbanyi birashika nyene nkamba kuntu ingufu zikagenda, ariko nibaza ko ariko biba bimeze. Sinovuga ngo sinkora kuko ndakora nyene ivyiwanje nyene dukwiranye. Je ndumva ko yari imeze neza mu buzima, sinovuga ngo simeze neza. Jewe ico kigo iyo numvise nahajya numvise beko baracishinga intahe nkuko nyene biriko biraba, keshi n'ukuri ndavyumviriza kuko nzi ico nakuyeyo. Ndavyumviriza kweri. Jewe ndavye ubuzima bw'una musi ukuntu nyene buzimvye iki nukuri, kandi urabona n'amagara y'abantu nyene buhari bigwara vyinshi vy'ivyaduka. Nukuri nyene ikigo inshuti yawe se coraba nyene kuko abantu hetungana. Hari n'igihe nyene wewe ugwara ukagwara ibintu kumva ko mengo woshika kw'ico kigo, muga curaba bwa buzima urimwo n'udufaranga uri ufise gaca usanga utewe n'ubwoba. Tije no kuri naho nogenda aya mafaranga mbona mengo ni make. Rero ikintu notera akamo notera inshuti ya bose, numva mengo nyene yozira yomanura uducira kuko no kuri abantu ntitungana. Kuko naje hari igihe mu misi yera nagwara ibintu ndiyumve mbashano nko yaba naronka nk'amahera ntinosubiye hantu nkabiganira. Ariko mu nyuma nyene navyikuyemo kuko ndiko ndiyumvira amahera ya ukuntu bimeze ibiciro vyaho, nca mvuga ntireka ntinihangane ndindira icimana izokora. Rero numva umengo nyene kurya abantu tutangana basimu, ego simvuze ngo mwomanura kuko ibintu vyo biragoye, basi hakaba utuntu duke mukagira utuntu duke tw'amahera make nyene y'abantu bato bazimbutse. Naho nyene ntaco vyoba bimaze, ariko nyene basi muraraba ukuntu nyene mwobigenza uko abantu tugena tutangana. Jewe rero ndi ikintu nayishimira n'ukuri yarakoze yaratubereye umuvyeyi, kuko abantu benshi twakwishwe no kutamenya, ce tukicwa n'ingwara zitona twishe. Ariko umuntu amaze gushika kw'ico kigo kintu nahabonye nuko ubiganira gaca usanga baratororokanije uduti baraguhaye, gasanga bitubiranye na ya ngwara. Nukuri yarakoze kubashigikira. Emeje no kwese novuga ngo barampimye kuko twavugaye ku munwa nkuko nyene. Hama uwo muganga nyene ngira we yarumvise ivyo ari byo, aca arampa utwo duti. Nukuri twarankoreye. Aho bizimvye naho ku mavuriro tuje twirukira niyo usanga bizimvye, kuko nk'uwo muti nta kuntu bari kumbwira ko ugugwa bawutera mw'isaha imwe batazi nyine uburyo bwa muntu bumeze. Kuko urumva ntibakatura ntibagira ntimugaho ku nshuti y'abose urashobora kubabwira ati je mfisaya ti rabe mube muramutwo nza kuba ndafata ti nzogaruka kuriha ayazo basigaye. Je bampaye inusu
yayo nari ifise cyambwa ati ubonye uta kintu kiriko kirava ko rocugaruka utore yindi nusu ukwizekire kurumva sinasubiyeyo yari abavyakira n'abatavyakira kuko kwakira si kumwe ariko iyo umuntu atavyakiriye naho wabimubwiye ntaco biba bitwaye mugabo ubonye ari nk'umuntu aremvye hoho uraguma hatiriza yuko araba yuko yo kwibwiriza gushika aho hantu nawe akaraba ivyo ariko uramubwira ko ari ivyo oya ntiyanyararaje mbere yagize icama kuko ahubwo nyene yaba yumvise nyene ukuntu nyene naje vyari bimeze ati reka ndabivuge mvuge ukuntu nanje noba nashitse ngaha nitwashimira Imana Everine aha tukaba turi Songa Gacimbiri n'ibikinga komine n'Igitega intara na nyene n'Igitega. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ino ntahe twizere yuko byagenze neza twizere yuko wakuyemo ikintu ciwawe kandi uzoza kwitura ico kigo inshuti ya bose naho ubutaha tuzoba dusubira bye bye merci beaucoup.